Ndabaramukije kaze muri iki kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Ingingo ya 31 y'ibwirizwa nimero 1 agakoni 35 ryo kuwa 4 Kigarama 2008 rigenga itunganywa ry'ubutunzi bwa leta iravuga ko sentare yubahiriza amatungo ya leta itanga insiguro imbere y'inama nshingamateka inyuma y'iminsi 15 inama shikiranganji yemeje uburyo leta izokoresha buri mwaka. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa 4 igenekerezo rya 16 ruheshi uyu mwaka urongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta Elizendaye yari yishikiye imbere y'inama nshingamateka kugira ngo ashikirize umwihwezo w'iyo sentare ku nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta igiye gukoresha mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Muri rusangi iyo nteguro y'ibwirizwa nkuko sentare yubahiriza amatungo ya leta yabimenyesheje ifise urufatiro n'ibiharuro bitahuritse kandi ikabishimwa. Imiliyaridi 600 z'amafaranga y'amarundi nizo ziyongeyeko ufatiye ku mafaranga yakoreshejwe mu mwaka uheze, nukuvuga ibice birenga gato 40%. Ni muri ya ntumbero yo kujabukira muri ya ndinganizo nshasha bita budget programme, nukuvuga itunganywa ry'uburyo bwa leta hisunzwe imigambi, aho buri gisata kizotunganya imigambi yaco imbere yuko leta ikironsa uburyo hisunzwe ihangiro, umwanya uwo mugambi uzomara n'uburyo uwo mugambi uzotwara. Inama nshingamateka ikaba yarashimye izo nsiguro, ariko abashingamateka barabajije ku kijanye n'ayo mafaranga imiliyaridi 600 zizokwiyongerako ko atazoba ari ukunaniza abene gihugu. Numvise ikintu cyaciyemo caractère accidentel des dépenses. Caractère accidentel des dépenses. Byumvikana yuko ashobora kuba ari amadepense effectuées par accident. Alors des dépenses fâchées. On a le budget sous-préparé. Il y a des organes de suivi. Est-ce qu'il y a des dépenses fâchées? Si on voit des dépenses, aho tugeze accidentelles, il faut m'interroger aho tuva. Nibaza yuko nazabwira ico akitubaniye ko il faut éviter franchement. Pour le budget programme, comme innovation, moi aussi je propose. Ni hasure kuba ico twokwita dépense accidentelle. Cyangwa ni appellation ariko yategera neza. Ikindi nazo twumva dans les médias aussi yuko unya lobbying igiye kongerezwa 600 miliyari yavuze hejuru. Yaraje nabigiye ku mwaka wa 600 miliyari kw'isi. Umuntu akibaza ese namwe mwaranze byandike iyo bigiye umuntu ituze hejuru kuvyo biciro byose ni kunyungu y'umunyagihugu ni kunyungu yani twovuga yuko c'est un avantage c'est un atout cyane ku rundi ruhande dushobora gusanga aho mito ari pression baje gutasa pour les contribuables abantu batanga amakuru ubwo ni baje bashirako beaucoup plus de pression hamwe twiro tugana activity namwe ibintu bita trop d'impôt tilempo nagomba mbere kubisigurira iyo bije iduze ku bice bishika 40% ni bimeze gute ni nyungu ku munyagihugu cyane c'est un problème ku contribuable na cyane yuko notre pays ibiharuro byinshi biva mu recette fiscale n'icyo nagomba kubaza kugira ngo umuco nakoze ndamubazi none kubu tugiye kwinjira muri budget programme. Mwebwe murabona muri rusangi iyo budget programme par rapport yingene aya mabudget yahora abapresente mwahora mu bidupresente hano mu nama nshingamateka amakomantere mwahora mugira mwotubwira ama avantage arimwo cyanye sinzi akarusho karimo muri icyo kintu cyitwa budget programme. Mwebwe mumaze gusoma akarusho kaba akajanye no kwiga budget ubwayo
gukurikirana ingene budget ija mu ngiro canke ibijanye na resultat ishobora kuzova, donc l'impact budget programme izogira mu gihugu, mushobore nimba hariho n'ingorane muzitubwira ati harimo ingorane iyi budget programme ishobora kuzogira, navyo mukabiducira ku mayange mukatubwira nimba bihari. Urongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta ati si bibi ko amafaranga leta ikoresha yiyongera, kuko ubu hiyongeye ko ingingo 18 bita mesure fiscale kuzahahora zo gutororokanya amafaranga ya leta. Ikindi naco nuko ubwo buryo bushasha bwa budget programme butegekanya amafaranga azinjira nayo kuyasohora bikazokwisunga imigambi izoba yateguwe. Iyo nteguro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 ikaba itegekanijwe kuzotorwa n'inama nshingamateka ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 ruheshi uyu mwaka wa 2022. Imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu iriko iratera imbere ku buryo buboneka. Inama nshingamateka nk'urwego ruserukira bene gihugu irashima cyane utwigoro twa leta two kongera kunga imigenderanire n'ibihugu byari byariyonjoroye ku Burundi. Muri iyo ntumbero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 ruheshi uyu mwaka inama nshingamateka yarakoranye kugira yige yongere yemeze integuro z'itegeko zitatu zijanye n'amasezerano yo gufashanya n'ibindi bihugu. Iya mbere ni integuro y'itegeko rijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye no gutsimbataza iterambere rirama. Iya kabiri ni integuro y'itegeko rijanye n'amasezerano y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Iyindi nayo ikaba ari integuro y'itegeko rijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi n'Uburusiya yerekeye ivyo gukuraho impusha zo kwinjira mu gihugu zimwe bita visa kubafise impapuro z'inzira z'icubahiro hamwe n'izakazi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ambassadeur Albert Shingiro niwe yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira sigure ibijanye n'izo nteguro z'itegeko. Ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi yari imaze imyaka 5 yaratosekaye, ariko kuva muri Munyonyo 2021 igihe iyo migenderanire isubiye kunaguka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaciye zisinya amasezerano yo gutanga ku Burundi ingabire y'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 400. Ayo nayo akaba agiye gukora mu bisata bitandukanye nk'amagara y'abantu, intwari bereye, gufasha abahuye n'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi. Teka nk'uko mwabivuze mu ntangamarara, naramutse muri kino gitondo inza gushikiriza integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano duherutse kugiranira n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano ajanye no gutsimbataza cyo no kwita iterambere rirama, bijya bita mu Gifaransa développement durable. N'amasezerano rero nkuko mubizi ashitse hari haciye imyaka hafi 5 imigenderanire hagati yacu n'ico gihugu yari yaratosekaye. Murazi yuko mu 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahavuye zifatanya n'ibihugu bikoze umuryango umwe w'Iburayi kugira ngo bifatire ibihano u Burundi. Kuva ico gihe rero ku vy'ukuri nta cabaye gushika aho dushira ku mukono kuri amasezerano ari imbere yanyu. Mugabo imbere yaho, imbere yuko bafata ibihano, ni igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza cyane kuva tucikukira. Ntiriwe ndaja kure gose nko kuva 2007 twaraza turagira amasezerano y'umwaka umwe azarahindagurika asubirizwa mwaka umwe gushika 2014. Aho rero niho vyaciye bihagarara kubera ivyo bihano mumvise vyari vyafatiwe igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Mugabo rero kuvaho hafatiwe ingingo nziza mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze wo gukura ibihano ku Burundi, twaciye twicana hamwe n'abaserukira ico gihugu ca Amerika iwacu, turashobora kumvikana gushira ku mukono kuri amasezerano ku vy'ukuri harimwo novuga amahera hafi imiliyoni 400 z'amadolari y'Amerika.
n'amahera atari make, n'amahera menshi cyane, n'amahera twaheruka kera kuronka avuye ku bantu dufashanya mu by'iterambere. Ni na gake igihugu kimwe gitanga amahera nk'ayo, kenshi amahera nk'ayo yahora ava mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, naho nyene ugasanga haje nk'icya kabiri caya mwumvise. Nkibaza rero sinzi ko kudushumbusha ko twahora mu bihano, mugabo nibaza yuko ari ingingo nziza yo kuduza iyo mfashanyo. Hama muri ayo masezerano rero mu isanzwe agamije atumbereza ku bintu bitatu bikuru. Icya mbere ni kijanye no gufasha igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu bijanye n'ico no kwita kwama turiko turigisha abarundi tubakahiriza ubwenge, abandi tubigisha kugira ngo mu bwonko haje mu bwenge bwinshi bwotuma abarundi bakorera igihugu cyabo ciza kugira ngo citeze imbere, bimwe twita mu Gifaransa capitale humain. Muri iyo capitale humain rero harimwo n'ibintu bijanye n'inyigisho education, harimwo ibijanye n'amagara y'abantu. Murazi yuko umuntu adafite amagara meza adashobora kwiteza imbere. Hariho n'ivyo kuza turafasha, baza barafasha abarundi bashikiwe n'ingorane zijanye n'ihindagurika ry'ibihe, imwe twita assistance humanitaire. Iyindi ngingo ya kabiri ikomeye cyane muri aya masezerano nibijanye n'ivyo kucuno kwita gufasha Burundi kugira ngo bushe gushikira iterambere rirama. Aho naho bashigikira cyane mu bijanye uburimyi kugira ngo tuduze umwimbu, hanyuma kandi bigasaba yuko kandi badufasha kandi kugira ngo dushobore kuza turirinda bene izi mpanuka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Ibindi novuga nibijanye no kunagura muri rusange imigenderanire y'u Burundi n'ico gihugu ciza ca Amerika. Hanyuma ibindi ni ibintu novuga yuko bijanye no guteza imbere ibijanye intwaro ibereye. Intwaro ibereye no kuvuga kugwanya ruswa, kugwanya abasesagura itunga ry'igihugu n'ibindi mukamuzi ko ivyo biri mu migambi mikuru ya leta mvye leta nkozi, kandi n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi akaba yishira imbere cyane. Harimo kandi no gushikira novuga ko bakora ivyabo, abadandaza cankwe amashirahamwe akora ivyabo, ico twita mu Gifaransa secteur privé, kugira ngo hazarabone kubuzi urugwaruka rwacu rutaronka akazi rushobore kuza raronka aho ruja gukora. Mu bibazo bagiye barashikiriza, abashinga amateka barashimikiye cyane ko ayo mafaranga yokoreshwa neza, eka mbere n'inama nshinga amateka ikazokurikiranira hafi ingene ayo mafaranga azoba ari karakoreshwa. Narifise novuga ntakabazo kamwe, ni gato mugabo kandi si gato, gafatiye kuri aka gaparagrafe ko kumvo n'imvano, kavuga ko ni ku rupapuro rwa kabiri. Muti en ratifiant cet accord, le Burundi aura contribué à sa mise en œuvre effective, évitant ainsi les retards éventuels de décaissement des fonds tels que prévu dans l'accord. Aka kabazo ndagafise ko no mu nyishu mwagiye mutanga ku bibazo bimwe umugwi w'amaho wababajije, muvuga muti twebwe turahuza Burundi n'ivyo n'amakungu, muti mugabo la mise en exécution des projets ni mu ma ministère sectoriel. Nyibaza nti ubwo ntidushobora ngaha twebwe kuvyemeza, nyene icubahiro umukuru w'igihugu agashirako urukumu, ariko ano mahera tukazoshika mu 2026 ko nabonye ari wo mwanya bayaha, kumbura atani ibice 20 turakoresha ko tumaze kubibona mu maprograme canke amaproje amwamwe aho abashigikira Burundi biba vyanditse mu mpapuro ko batanze uburyo, ariko ikiringo kikazohera umuntu aravye atabona vy'ukuri ubwo buryo ico bwakoze. Nkibaza nti ngaha nyakubahwa mushikiranganje, mwebwe mwashitse ngaha n'ubundi mwozofasha kuko turazi ko leta ari imwe, kugira ya mahera uko angana mu mwaka wa 2026 vy'ukuri dusubiye inyuma, abazoba bahari bazobone bati bwa bundi bwa bucuti bw'u Burundi na leta zunze ubumwe za Amerika bwaragize ico bufasha. Kwa mushikiranganje nayifise utuntu duke nashaka kubaza.
cyane cyane ku bintu bya mise en œuvre pour financer pour le plan financier de l'accord. Barasigura neza yuko muri yakoro hariho amaprojet n'amadomaine d'intervention et les partenaires de mise en œuvre de ces projets. Abana bafise amakenga kuko iyi financement yakoro yavuzwe hasigaye kitari gitoyi, ashaka kwifadikanya rero n'ivyo byavuzwe n'icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka. None ko kugira ngo dushobore gukonsoma aya madoba baduhaye bidepana y'ibintu bibiri. Icya mbere c'est la qualité des projets, icya kabiri ni la capacité d'absorption, cyane cyane rero bica bisaba yuko abari de compétences z'abantu bazo bari koragera izo projet. Bajya kwa mushikiranganje bamaze gukora iki, leta yo irakora iki kugira ngo bashobore gutunganya imigambi irashe muri aya madomaine d'intervention bashoboye kwa leta kugira ngo nizo dutumwanya dushobore kuyakonsoma uko bayivuga yuko muri 2026 twaba twajeje donc ya konsoma bishoboka. Icya kabiri baravuga neza ku bintu bya governance. Ibya governance ndavye uburyo bwashizwemo ntiburenza imiliyoni 2 z'amadolari. Sinzi neza rero yuko bya governance ko baravuga ko ari bifatiye ku bintu bya formation cyane yuko ari gufinansa des équipements zo dufasha gutera imbere cyane twamiyora governance. Kubera iki ndabivuze no kubera ko ibi by'amareformes économiques biriko biravugwa cyane cyane harimo ibintu byo kwambira climat des affaires. Izi réformes rero zishoboka ari uko dushoboye guteza imbere cyane bya governance. La clé de réussite c'est la gouvernance. Nanya kwa mushikiranganje byoshoboka yuko amahera yo batabaye consommer kuri iyi rubrique cyangwa yindi dushobora kurenforcer les capacités mu bintu bya gouvernance. Ibi rero cyane bigira ko nk'ibi bya lutte contre la corruption cyane bikorwa n'amayisyo ya leta kine kwa renforcer un équipement nk'ibi bya lutte contre la contrefaçon bikenerwa yuko amayisyo nka BBN aza kwa renforcer un équipement cyangwa OBR kugira abashe gutoza amakori ataki na kimwe giciye mu mbavu. Byoshoboka yuko muri iyi projet hari amahera yoshobora kuja muri bya gouvernance muri bya digitalisation kuko la clé de la réussite ya bya gouvernance ni bya digitalisation. Ikindi nashaka gushikiriza kwina kudavuga bya competence baravuga neza yuko unité de gestion yaya mafaranga izokorwa na USAID. None kwa mushikiranganje ko hariho abazobishira mu ngiro ubushikiranganje sectoriel butandukanye hoba harategekanijwe yuko habaho des points focaux bakurikirana ama secteur par secteur kugira ngo naho nyine haje abantu babishoboye bashobora gufasha kugira ngo aya mafaranga ashobore gukonsoma n'asubira inyuma. Murakoze niteka. Aya mahera azokore icagenewe. Aha ni kuvuga yuko n'umushikiranganje tuzomwandikira ya tumubwire ko tugiye gukurikira neza très attentivement ingene aya mahera agiye kuzokora kandi ko tuzosaba ko umushikiranganje wese azoba yaronse muri izi yaronse amayamuranuma akemurano masezerano ko tuzaduhamagara mu makomisiyo atandukanye kugira ngo bamubaze aricyo amati ya mahera yavuye hana ageze mumaze gukura kwa ngahe mumaze kukonsoma ngahe kugira ngo tumenye n'ama pourcentage mugeze muri mwe vya budget programme. Nibaza rero ko eka nta gukina kurimwo nta no kwibagira kuzobamo. Eka rero ibi nico ndangije mvuga kugira ngo tuze tubikurikirane neza. Ubu hariho abatangiye kumbure guca bakaraba batangiye gukora bariya mu bushikiranganya bamaze kuvyumva ati Imana iraduhaye eka ahubwo Imana izofumba yitana kuko nitwokwemera ko amahera ngaruka azogenda nyikira mu ntuze mu mifuko y'abantu nka bamwe uko bari basanzwe babigenza. Turari hari bafise udutoki mengo twamaduhese kugira ngo dukombe. Aha rero tuzobikurikirana cyane. Kubijanye naho n'integuro y'itegeko rigenga amasezerano y'imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia ije mu ntumbero yuko u Burundi bugwiza ibihugu bigenzi bizoza cyane birabushigikira mu makungu. Nayo kubijanye n'amasezerano yo gukura za mpusha zo kwinjira mu gihugu bita visa hagati y'u Burundi n'u Burusiya kubafise ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi
aje mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire myiza yamyeho hagati y'u Burundi n'u Burusiya. Amasezerano y'Uburusiya igihugu kiri kure ku bijyanye no gukuraho ibisabwa ku bijyanye n'amaviza, ati none muriko mukora iki ku bijyanye n'ibihugu byo muri Afurika kugira naho nyene abarundi baze baragenda natwe twakira atakisha ibisabwa. Icyo nomwishura nuko nta gihugu kiba kure, bavuga ati kure ni munda. Murazi yuko mu Gifaransa bavuga ati le monde est devenu village planétaire, aha nta hamwe ugenda mu masaha 22 ureke gushikayo hariho hose. Nibaza yuko kuba igihugu cy'Uburusiya kiri kure atangorane byotera bijanye n'imigenderanire. Ku bijanye na Afurika naho murazi yuko muri Afurika hariko imiryango inyuranye, duhereye kuri imiryango ya EAC mu karere kacu, nta bintu vy'amaviza bisabwa murabizi. Hariho rero n'indi miryango nyinshi za CAC, za CEDEAO n'izindi. Hari imiryango myinshi muri Afurika, kuko nkuko mubizi Afurika igamije kuzogira umuryango umwe mugabiciye mu miryango yo mu burere bunyuranye bukoze Afurika. Za CAC, za CEDEAO n'izindi. Hari imiryango myinshi muri Afurika, kuko nkuko mubizi Afurika igamije kuzogira umuryango umwe mugabiciye mu miryango yo mu burere bunyuranye bukoze Afurika. Ikijanye na Zambia rero nkuko mubizi, ngira sinzi ko Honorable Pierre Claver yarabizi, muri Zambia turafiseyo ubuserukizi bw'u Burundi. Zambia ntiragira ubuserukizi ngaha, mugato ko turabiganira kugira ngo nabo bashe kugurura ubuserukizi bwabo ngaha iwacu. Mu bisanzwe twege twaranyarutse kubera ko icicaro c'umuryango w'ibihugu birimo uri mu bihugu bigize iryo shirahamwe bita COMESA, niho ibiro bikabiri muri Zambia i Lusaka. Ivyo vyaratumye tugira inguvu nyinshi kugira ngo dushobore kuja muri ico gihugu, dushobore kuhagira ubuserukizi. Nibaza rero ko murazi ko dufite n'umugambi wo kuzokwinjira mu muryango wa SADC. Nitwamara kuwinjiramo rero ivyo bihugu byose mwagiye muvuga bimwe biri mu muryango, mu ico gihe kujayo ntibiheza ngo bisabe ivy'amaviza. Bizogenda buke uko tuzogenda twishira hamwe mu miryango inyuranye kugira ngo dushikire wa mugambi mukuru wo kugira ngo Afrika yose ishobore ku muryango umwe, ico no kwita mu Gifaransa intégration continentale. Nibaze ko ngaho twogenda tukarindira buke tukaraba ingene bigenda bitera imbere bijanye no kuja hamwe nk'umuryango wa Afrika. Mugato ko turabiganira kugira ngo nabo bashe kugurura ubuserukizi bwabo ngaha iwacu. Mu bisanzwe twege twaranyarutse kubera ko icicaro c'umuryango w'ibihugu birimo uri mu bihugu bigize iryo shirahamwe bita COMESA, niho ibiro bikabiri muri Zambia i Lusaka. Ivyo vyaratumye tugira inguvu nyinshi kugira ngo dushobore kuja muri ico gihugu, dushobore kuhagira ubuserukizi. Nibaza rero ko murazi ko dufite n'umugambi wo kuzokwinjira mu muryango wa SADC. Nitwamara kuwinjiramo rero ivyo bihugu byose mwagiye muvuga bimwe biri mu muryango, mu ico gihe kujayo ntibiheza ngo bisabe ivy'amaviza. Bizogenda buke uko tuzogenda twishira hamwe mu miryango inyuranye kugira ngo dushikire wa mugambi mukuru wo kugira ngo Afrika yose ishobore ku muryango umwe, ico no kwita mu Gifaransa intégration continentale. Nibaze ko ngaho twogenda tukarindira buke tukaraba ingene bigenda bitera imbere bijanye no kuja hamwe nk'umuryango wa Afrika. President wa Assemblée yavuze ati nta gihugu kibura inguvu, nta gihugu kibura ico gihe ikindi, ati mugabo abarundi bagenda ari benshi, none mu bindi bihugu nta handi abarundi bogenda atagisabwe kugira ngo bashobore kugenda ata visa zisabwe. Nkuko mwabivuze Honorable, na cyane muri akarere ka EAC
niho honyene tugenda atagisabwe kubera amasezerano twakoranye n'ibihugu bigize umuryango. Ahandi nka hose ataramufitaniye amasezerano nka benaya mubwiza kurondera visa, mugabo ari igihugu mufitaniye imigendanire myiza kumbure barorosha les procédures zo kurondera izo visa. Mu bihugu navyo vya kure ni bidushoboye gukora n'igihugu cy'u Burusiya na Serbia twarabikoze, n'ibindi burya bizoza buke buke. Nta wuzi ko mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri hatazobahongeye ko ibindi bihugu dushobora kujayo atagisabwe. Hanyuma no muri Afrika rero ubu imiryango inyuranye ikoze Afrika iri kirashaka kuja hamwe, muzosanga twe toraronka ahantu henshi tugenda atagisabwe. Icegera ca kabiri yabandanije avuga ati none nta mécanisme pour réguler le départ ziri inquiétant. Je nibaza yuko abarundi baja gupagasa hanze bazwa ntawo vyotera ubwoba, nibaze ko no bahumuriza abandi barabarondera ahubwo za Uganda, za Kenya, za Tanzania zirahimiriza ugwaruka gwabo kuja kurondera kuja gupagasa mu makungu. Natwe nivyo dutera ubwoba kuko navuze yuko 65% bigizwe n'ugwaruka. Bigize n'ugwaruka rero miliyoni 7 zose ntizogenda hanze ngo tubura abakozi. Tuzoguma dufise abakozi mugabo abagenda hanze nabo batugabaniriza roto de chômage. Nibaza yuko harimo inyungu nyinshi gusumba ico duhombamo. Bamaze kuzica ijya nino hamwe no kuronka inyishu z'umushikiranganje ku bibazo bari babajije, abashinga amateka bakaba baciye bemeza izo nteguro z'itegeko uko ari 3 100%. Ingingo y'icenda y'itegeko nimero 1 agakoni ubusakane ryo kuwa 5/2011 rishinga umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu irerekana ingene abakomisere b'uwo mugwi bashigwaho. Inyuma yaho abakomisere babiri b'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH barangirije ikiringo cabo, nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yarashinze umugwi ujejwe kwakira amadosiye y'abifuza gusubirira abo bakomisere babiri. Uwo mugwi ukaba warurongowe n'umushinga amateka Gilbert Nduwayo. Yose hamwe amadosiye 35 niyo yakiriwe n'umugwi, 18 abariyo yemererwa kubandanya ihiganwa kuko ariyo yarakwije ibisabwa. Inyuma yo kwiga izo dosiye 18 zari zabandanije ihiganwa, bafatiye cyane ku vy'umugwi waraba bisabwa n'amategeko, aho twovuga imyaka y'amavuko, urupapuro rw'umutsindo, imirimo umukandida amaze kurangura, uburambe mu bijanye no kugwanira agateka kazi na muntu, hamwe rero n'ingene bazwi mu kibano. Abakandida 6 nibo baciye basigara mu ihiganwa, no kuvuga abo mu bwoko bw'abahutu 3 hamwe n'abo mu bwoko bw'abatutsi 3 nyene. Abo nabo akaba ari nabo bashikanwe imbere y'inama nshinga amateka ikoranye ku munsi wa 5 igenekerezo rya 10 ruheshi uyu mwaka kugira ngo haheze hatogwemwo babiri. Abo 6 bashoboye gushika mu gice ca nyuma bakaba ari Njangwa Gilbert Beko, Maître Niyonsaba Avid, Muyabaga Veniste, Niyonkuru Chantal, Mukangamije Jeanne d'Arc na Ambassadeur Ntawe Rose. Bamaze gushika imbere y'inama nshinga amateka ikoranye, bakaba barahawe akaryo ko gushikiriza ico boterera umugwi CNDH mu gihe botogwa. Amatora acarakurikira aba mwibanga. Njangwa Gilbert Beko akaba ari we yaciye atogwa mu kibanza c'umututsi ku majwi 85%, nayo Niyonkuru Chantal atogwa mu kibanza c'umuhutukazi ku majwi 118%. Nkuko amategeko abivuga, abo bakomisere babiri b'umugwi CNDH bari bahejeje gutogwa bakazokwinjira muri ayo mabanga babanje kurahira. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.